aho mw'ibohero rya Bubanza ibifungurwa vyahora bironswa abanyororo vyaburiye rimwe. Isoko ryacu ryemeza ko vyaba ibiharage, ifu y'ubugari ndetse n'amavuta atana kimwe abanyororo bahawe muri kino kiringo c'indwi zitatu. Abanyororo bafise uko babigenza bagemurirwa n'ababo, ariko kubera babisangira n'abandi ntibiheza ngo bikwire. Ingaruka z'uko kubura ico bafungura zatanguye kwibonekeza kuko bamwe mu banyororo batishoboye batanguye kugwara nk'uko vyemezwa n'isoko ryacu muri iryo bohero. Ubu uriko araba no mu bibanda mu bihangare bakunda gutiramiramwo biraboneka yuko umenga vyose abantu bariko bararemba rwose, bararemvye rwose, inzara irabarembeje, n'abantu bagomba kwicwa n'inzara rwose kabisa. Ikibabaza abantu rero bamwe yuko n'umuntu agiye gusura iwabo agizwe mushira naco kimumarira kubera baca baduka kwanwa kubera nta kuntu yofungura wenyine abandi bariko baricwa n'inzara. Wumve rero ico kintu camaze gutera ikibazo muri bohero rikuru rya Bubanza, yaho abanyororo batangwa kuza banagwana no kugwara no kwiba bararemvye bamwe ku buryo bwo kuryana bwo kubura amaraso bwo gufungura iyo rasiyo ifungwa zidakwiye. Abo banyororo baribaza ico baba baracumuye kugira bicishwe inzara, basaba abagira neza kubagarukirako. Kuza yuko n'abagira neza dufashe muri bohero rikuru rya Bubanza kuko turabona turageze aho umwasi ashaka, turageze aho ubuzima kabisa umuntu yicuza ico umuntu yaba yarakoze. Hatari ikibazo c'irasiyo nibwo kimeze mu bohero rikuru rya Bubanza, kuko ivyo bintu leta ico gifashe mu minwe hakiri kare kugira igarukire kw'abo bantu nabo nyene, kuko n'abantu nk'abandi nabo bafunzwe nabo badakora icaha, ariko nabo nyene barakwiye kugira ntugarukirwa kabisa. Iyo ngorane y'ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero imaze igihe kitari gito ivugwa, ariko ababijejwe akaba atamuturama barayitorera.